hama ngo tugabure. Nari nakuretse kugira ngo urabayeho na kabiri. Niko kanya ko kuguhagarika. Nakara umwanya wawe wari wegereje kugira ngo ubuzima bwawe ndabwugare. Okay. Katureka nini tutwe tuvuga. Shasha. Nizere ko ibintu byose ukenera mwinyozi ko bihari. Nizere ko icyo ukenera gufungura cyose, icyo ushaka cyose ngaha mu kirahari. Nikizoba kidahari uzombwire ati nifutse iki kintu, uzombwire ati iki kintu ndabishaka, ntuzo ninye. Uravyumva? Ko abavyeyi bawe baragiye bakaba barakusigiye, uno musi mbaye papa wawe, mbayeho nk'umuvyeyi wawe. Uravyumva? Bivuze ngo ngomba kukurinda igitondo umugoroba. Mama wawe twose rimwe. Uri umwana wo ngaha, ugomba kuhishimira, uhishimire nta ngorane. Uri kuranyumva? Okay. Hanyuma kuba warabuze abavyeyi nibishikira abantu bose. Ariko roje ngaha wumva ko ufise nk'umuvyeyi wawe, wumva ko ufise nka papa wawe, nka mama wawe, nta ngorane. Nange. Okay. Hanyuma hari ikintu ngira sezerane nawe nk'umwana wanje. Iyi nzu urayibona? Iragutse cyane. Hari undi muntu tuyibanamo? Okay. Rero nyuma umuvyeyi wawe nta muntu azorenga kuri portail, yaba igitsina gabo yaba igitsina gore, nta muntu arikuriwe kwinjira ngaha. Uranyumva? Ndabyumva. Niba uzoba ukeneye gutembera uzobwira ati njyana. Niba uzoba ukeneye gutanganyika uzugenda kujyana.
Nimuzo kumbuye hehe uzungenda kujana. Ntabwo ikintu mugabo kurenga ngaha ku muryango ngo haza abantu ngaha niva. Mwebwe mwiravye kukuru musa. Musa ni maraya. Umwana wa boss mwebwe nimwe muza umukura. Waramunasa? Murazi ko tugatwa kutuma uhira. Wowe usa gutyo usa n'ukora. Mwe musa n'abakora kuri hoze hengere bambaye. Wowe usa n'abana wa boss. Uribiki mwe urondere. Uribiki mwe mwamusa. Muzane shasha. Ndabona shasha. Reka ndaje. Reka ndaje ndabona. Reka ndaje. Wowe mukere shasha. Ndaje reka namubazanye. Akaga ngo kumbe karagayana. Mama yawe. Dokere. Mundi musi ndo subiri. Mwana boss mwisho marana ni sote. Mwana musi. Kanje. Mwana subira dobere. Let's go kwinjira aha. Boss waje. Ukeneye boss? Nkeneye boss ntabwo nkeneye imbo ya boss. Boss nakuvugana na boss. Boss kare shetani. Ukene shetani. Mukeneye kumwana. Nimba boss wa shetani. Isuze gende giki. Ja, we, nawo uzukara. Asikufa kwinjira. Aha no mukuzimu. Ninjira ari wese. Amajambo nkeneye na. Nimba ari mukuzimu. Ndahinjira. Hagiye usanga no muzimu. Mana yawe ndagwa kiti. Ubundi wawe ndakukarira. Wewe zirazizi. Boss, izakare boss. Yasa boss no cyana kuvuga mu muryango. Karibu. Style.
neza ihangane cyane uyu mukozi wanje kubera ko urazi ngaha nta muntu apfa kumwinjira rero yarakubimereye cyane wihangane cyane bwana Kisanya we boss karibu Yo kali onebe. Boss. Enda, pa. Usasha ufataneza boss. Sunwana tagira inde boss. Karibu mugami bwari. Ubwami ko. Kandi nkora ngaha Chumwana w'umwami aririya arakironka kweli kabisa wagezeyo hajya uvuze ngo icyo umwana w'umwami aririya arakironka yes ndakeka nanjye ndi umwana w'umwami icyo gihe ntunganirize icyo twasezeranye urakizi oh Mr. Robert yes ndabizi cyane ndabizi ko wakoze akazi gakomeye cyane kandi felicitation ibyo nifuza byose byagenze nk'uko nari nabishatse byagenze nk'uko nabishaka felicitation umukozi abegwa n'impe ndabizi ariko wihangane cyane uburyo bwawe narabukoresheje narabwitije gatowe mu minsi mike aho nabushize butoza bwabyaye nabo byaje umusaruro rero minsi mike ndabwa amafaranga yawe urira ko nubona gukinisha ntabwo ugira twagize imitari cyangwa tugira ubwoba amabanga gufite yose urayazi ariko kubona ko wamaze kugerayo waragiye mu nzu uragarama wibagira uwo mwaruhanye wibagira wagufasha iki kugera kugeza uyu munsi yatabanje ntabwo uranga icyo gihe rero cyo gucamo kabiri ibyanje usigarana ibyawe Mr. Robert yes uranzi cyane kandi uransobanukiwe bivuze amakuru y'isi gusobanukiwe cyane rwose kuko nawe usobanukiwe ariko rero wibuke cyane kandi kanya ko ubwoba jewe nazi neza ko uranzi cyane ugende buke buke kumye n'imbugita uba yifashe kinini umva nakubwira uvuze kuri intare igihe usanga n'ubwami w'intare ndaguhaye iminsi 3 utarantunganiriza ntabwishije kuvuga shabu ry'imbwa irera ku murizo iriko irazunguritse hama ngo tugabure nari nakuretse kugira ngo urabayeho na kabiri
niko kanya ko kuguhagarika nakara umwanya wawe wari wegereje kugira ngo ubuzima bwawe ndabwugare. Hama tutarinze kuja kure nje banyita izwi cino bera gitonde gifire ku mazi musire bakumombi bo rero de la forêt l'homme qui est la diarra ne pas perdre la mima kitinyo zandunda de giswi cino bera kivyaza ngombo mwatasi umugabo wagasuguru atari wagasuzuguru mu vyonzi ibihere imbwa irongo izindi mbwa mu gihugu ndetse no hanze y'igihugu umunyarugomba kwije amategeko ayo niyo mazina yanje mu cyamaka ari gushatse wita famba ni wewe uba ushatse nyine hama tsinda kurandire uba witwa nde kwanza ko tugende neza nyine etapa etapa akazina kawe tunda kamenye niko gushaka kumenya izina ryanje umba izina ryanje nkande okay nje kuba shaka kumenya izina ry'iwawe ni kubera nyine singume ndaguhamagara wa mukobwa we cyangwa wa gakobwa wivanye n'ukuntu wowe uri cyangwa ukuntu wowe uzi ariko mbyi izina ry'iwawe nico nguma ndaguhamagara izina ryawe kagena neza fasha mbyi izina ry'iwawe hanyuma bigende neza rega nta kibi ndakurondera vuriza ndakubwire reka ko nakariza umwanya je sindanakuzi wewe sinzi niyo uvuye sinzi no uriwe reka ko nakariza umwanya wanje reka umva tumvikane ikintu kimwe sa umva kwanza nyumva ya have ni gire kuma hamwe tumvikane nyumva ico ndakurondera egira kwanza ngaho oya ndeka nigire guma hamwe sawa guma hamwe Dekura nigire wa muhungu wereka ko nakariza umwanya abahungu biceka ndaguhagaritse umva ko ejo ndakurondera kwanza ntuco wihuta woza kwita no gupfa kugira rero ivyo ushaka kumbana nigire ko ntakariza umwanya izina ryawe wase kuri imwe none umva basi cyo ndaguhagaritse basi ngaho wa mukobwa utenze kuja kure basi nje ndagukunda kandi ko ndagukunda shaka umbere umugore ndakubera umugabo ntabyo gutevya ngo tumanza kuja mu rukundo ngo tukagira iki no ukire n'ubu nyene tugenda iwanyu ngatanga inkwano kambera umugore ngakubera umugabo none ibintu birebire vyiki Jisi ndavyemeye rero kandi bari we bisa nigire ntabwo ndavyemeye no mwanya wanje ndiko atekada ubusa ngaho utavyemeye kwe ntabwo bitahutse ko ndagukunda none uragira ngo ndavyemere ku nguvu rero none byase ku nguvu rero navyo rero nemeye sha kabiri karazigwa gatatu niba so kuronka tu none we ko duhuye ufyekira ibitama umenga watamiye bya bitumbura ngano wavyinga umenga inzuki zakuriye wabaye iki nibiki we man habwo no munsi nazindukana umukoshi ngiye ngaho ndahagarika agakobwa karaho gafise ubususu ndakarecha teri mitoma ko ariko kose kararahira kavuga ati si shobora kukunda nawe ndavuga ati uno mushifise umukoshi kwe jewe nyine hari umukobwa warakunanira cyantangaje gushika ubu niyo mpamvu ubona ibitama byavyimbye n'ibizuru byavyimbye wewe nyene famba wimbwa y'agasuguru nzi utera imitoma ngira n'ihene wayubahiye ico ntazi hari umukobwa yuba yakunaniye wewe mukanda kwatsi kofi ugeze ku mpene nubahiye gusa kimweco akanse bagumako uyu mukobwa nindi yo mukobwa rumba yakunaniye ko imahagaze kobwa kamuri kati kagafise usuki inzobe cyane kakuba kinzobe
kinzobe cyane kabisa gafise ubususu gakunda kuyambika utuntu tutujipo n'udupantaro kako nyene niko keza muri quartier ndibaza keza nyene kameze neza kinzobe nakavye n'izina kararahira ngo sino kuvyira izina ry'iwanje gafise umunwa kabahe haziyo kabanya kuba mu kuzimu ahubwo nje ico mbona agakobwa sigashashe nga muri quartier kuko ara ahantu nigeze kukabona mu rwetaje rwa ngaho hepfo ujya mutama nyine ujya ubwanwa bifise ibyanwa birabo twumve ujya mutama bifise ibyanwa biteretse muri etage muri etage no kishi nzabona gaserukana ndibaza kabahajya ariko nigashashe muri quartier woriye ku nzovu nyira ku nzovu mama yangu ndakubwiye ujya mukobwa n'inzovu namuriye gore urabona iyo umuntu ari karurira ku musozi unyerera babusize amavuta bisa nkuko ari uri kururira uzosa gutimukiye aho rero cyumbesha yuko umusozi bawusiga amavuta ari kitazi burya rupangu ntigwingirwa aho ujya mukobwa hajya ntihamenyego njewe umugabo wagasugu hajya haba uwo bita Rio Mr Remy njewe rero banyita umugabo w'agasuguru umufyonzi w'ibihere kandi je banyita kandi izina rishasha akanse bagumako wafyonze kera uza washika uzomenyere rujya rugo ico uzorubonerako ndakeka uzokeka rugo bwanwa bwose bwahurungukiye hasi utazi cyabuhuru umva rero kugira ngo ndakwemeze ko ndi umunyarugomba nzogwinjiramo nze kumuronderayo kugira urabe ko njewe ndi umunyarugomba kwija amategeko cyangwa atari okay Shabera ni kuri ibyo bintu uri kurambarira ndumva neza ko atavyo nashobora kuko utavyirengagije ndazi ko bizi ko akazi kandi naramukanyirukanye uracuka atahandi hantu mfiseho kuja ni kuri ibyo bintu navyo nashobora Nemwe nawe zurigira ikiguguzo mubona urabona takubwiye wewe urakuze canke we nturibona sawa Senda kubwiye yuko we munenge ku kajisho ureka ibintu bya muyomba bizoherera he azogutwara ujya n'abana babakuru barasohoka kandi ubona bafite protocole yayindi idasanzwe nawe rero guma urekera uzobibona cyane kuri wapi ndumva neza ko atavyo noshobora kandi ubwa ntitwacungana ngo ndabishobora kuko n'umuntu mukuru basi naho nogenda nkava mu nzu nkagenda umenye ko no mu nzira dushobora guhurirayo cubona rero tugiye duhuriye nko mu nzira mbera noce ndabigenza gute umbwire ko ngene noce ndabigenza nukuri ntavyo noshobora sawa nawe rero turabona abandi bana batagase gironkeye akantu ironkeye ikimanjema ngo nini na nini ngo tonto ngo yomba sinzi uzobibona rero je ntuzoze kumbwira ngo mpopesha n'igihumbi oya kubera urakuze umukobwa nka wewe wow yes Eba urazi ko mperuka kaka vinyu bigera uvanye hanze ko mperuka urabona ikibazo ufise urakunda kuba uri bize cyane kandi je nama nifuza yuko twobonana tukayaga Jeke suwo nkeneye cyane asanga ngaho uri bize kabisa bon hadi ikintu cyose cy'agaciro kigira habona nanjye ukamenya ngo singomba kuguma ngenda ntembera ngomba kuguma ngaha jewe naha kuko n'imirimo yanje yose ndani yes kama rero amakuru y'imyaka maze utaza ngaha kandi urazi Mr. Remy mbazi kontirukana amafaranga kandi cyo umenya cyo kuba je ndinga hari chanza cyakwizanye
Okay. Ngo ngwiki ndagucoresha igihumbi jewe aya vrema ndavyibaza neza ko atagihumbi naza kugucoresha kandi ndabona ko ataco mbuze ugerageje kurabona jari ibikwembe nikinyeje ubona usumbije iki ngaha nuko ari mu gatondo naye mpise ndakuraba gusa jewe nigire ku botiki je nambara ibitenge nuko nivyuka nzorya bike njyame kare rero we mani we guma mu nzu uguma uryamye ngo urindireza abamuyomba je sindinda gusaba je ndaza amaheri yo bayakura gusa ndakubise nigira zosubira sawa ngaho nugende sawa mana yanje ndabona ibigaragaza ari byinshi kweri ariko uko biri kose sinshobora kurenga ku byo yambariye oya hari umukobwa amaze iminsi mbona ngaho iwawe. Uyu mukobwa ni mwiza cyane kandi urazi yuko atamufasha afise. Uyu mukobwa naramukunze. Yes. Oh, very good. Hari umukobwa kandi arageze mu bigero. Ni mwishwa wanje. Rero kubera ko usangwe tuzinanye. Yeah. Kubera kuvuga ngo dukomeze ubucuti bukomere cyane. Icyo nicyo nifuza. Nimwaganira akabona arakwemera nta kibazo kandi na jewe nzobigufashamo. Hari ubuhungu burawuza ngaha urazi ko Mr. Remy ntagenderwa n'imbwa. N'umukobwa mwaramubwiye ati sinkeneye n'umusi ko tuvuganye ikintu ndagupresenta kugira ngo niwaza ntibaze bakubane ku muryango kuko nta muntu ari kuriwe kwinjira ngaho mu gihe ntatanze order yo kwinjira. Okay, reka tugwize umwe maze tugwize n'umuryango. Yes. Welcome. Very good. Welcome. Yeah. Oho, ijyambwa Remy igiye kumbona kuri uyu munsi, reka ntagore kwipanga ntazubondiwe. Ibyo yakoze kuva kera bigiye kumugaruka, nta mpamvu yo kwicara kuko ndabona yafashe nk'umwana ubanza yabonye ko ndeka igihugu. Uyu munsi agakino kanje nawe kagiye gutangura. That's the boss.
Gute sawa nakuri meze neza. ndashima boss Sawa sawa. Twebwe turarandira hano bwari birebire. Kinga gutumye ko sikindi. Ufitiye akazi. nari maze imisi chaka nanje boss Uri tayari? ndi pre Umva rero. ndakumva boss Hari umutipa nzongereje. Twakoranye idiri. Ariko ndabona ashaka kumpinduka. Aho bigeze aha ngaha naho kwigwana. Icyo ndagushaka ko sikindi. Ngiye kumbera bodyguard. Aho ndi hose turi ko urashaka ngaha. boss Yes. ndabiradeje twarakoranye byinshi kandi warafashije byinshi kubganje nambitse ndabitura we boss jewe nuzobura kibereye n'igikwiye kuri jewe kazi kanzokoko ntugire ikibazo boss ndimusemaguri ya FM Uri tayari dukorana. ndi pre kabisa Mwekesha kunca umutima. Ati rwekenzira niyo tuzotangura amashuri. kumenga ntabyo utahura neza. Ndabizi ko wamenyereye ibirori byawe amavayivi vayivi. uwo nta mwanya azobura ndakwisabye uyo Oya mugabo munazobura umwanya. uko biri kose nzoguma naduha Aho nyinshi akumbwira ko uza guma muri bijya birori. None mana tujye kwishuri mu gatondo. Nzogana mu gatondo ku mugorondo sanje yo shaka. Ahubwo ndananezerewe sana kubona ntakiri no muri secondaire. Ubu ngiye muri université ni bon. Ya. Barana tuvuruga mu mutwe hariya ko isanga nagiyambara je nazambara kangaha. Urabizi ko je nacanshira mu bag. Nazambara ko ngeze ku muryango w'ishuri. Ishima kubwira yuko wo kwikebuka ubwo burara bwawe kanabuhe. Dabo yabe. Ubwo mbwira ati ngiye kongereza. Ubu ngiye gutsendagira ndambara sinashaka ni université. Okwanza kuko nambira ngo je ndabihebe. Ndazi ko nawe ntago uri umwana nawe ni woroshe. Gusa je ndabigaba narayite bigabanyije. Nawe ko je ndabijemo ufite n'ubwenge. Nawe we sha. Ntahuye. Abantu bashaka kumenyesha icyo nkora cankwe ubuguruguru nyene ngibwiramo. Uko ndakuzi neza wewe. Uburo byo ngo fise nibujya anye uja gutaruka urupangu rumwe n'umukobwa. Ndakwisabye utanuka ndakuzi. Abandi ko ndakubwiza ukuri ndazi ko uri kubabaza. Gusa nakubwiye chatso bigabanya. Bopfuma na beri utumubwira bera basi. Niwe yemera n'ivyo ari imwe akabitahura n'ivyo ari karakora. Bera nivyo. none regaje none ngire gute ndabihakane nka wewe Ariko ngo je ngo ndabihakana. ya mugani hoce wihagararako Ntacyo rero mutanuka rero. oya ahubwo wewe ureka kugira ahubwo Uzawe manga basicuri. ntuzodutware gusa Mbe ni mubwire sha ni wowe gute. reka shani je twarabonanye ndambwira shani mbewe nibiki ngo reka ngo je ndatinya muyomba ngo ndamubonye mpakwa kwiruka ndamubwira shani umukobwa nka wewe umutinya zo kurongora acambwira ngo ntibikunda sha ndambwira sawa uragenda rero None urumva rero mushaka asare. Oya gusa ibyo si nubundi ategeza gusara nka twebwe. Wogenda no muri igira mu marayika je birabaho. Gusa icyo nababwira cyo kari nyuma karahinda. Karahinda gute. Wo kuguma kugira marayika. wewe Bani atari. Ndazi ko iyo mufata ndababwire mufata imagenda bazi. Ndasabye mu mbabazi. Sishaka Mana nawe nturi Gabriel. nimove mutwara mu ngeso zanyumbi. ndatakuzi wewe ko yorobeka aza kugira marayika sha. Ndasabye si mu mbabarire. Kuko uhanura rega si mu. Basi ego umuntu ahanura ubu apana wewe. Hana wewe ubwawe. Hariho abantu baguhanura umuntu mugapana. Mana we. Siraza nawe.
shasha tubwire wowe rero ukwiye tuza kuguhitana ukatugara kukaguma mu rupangu ngo utinya muyomba wawe masera umwana wa mama none baca ndababaza jewe murabizi hajya muhira nta kintu na kimwe mbuza n'ikintu cyotuma ngenda hariya n'igiki nta kintu na kimwe cyotuma ngenda mwa mugenda yakorera mwa mufise ibyo mugiye guhiga je nta kintu na kimwe mba ngiye guhiga ari kwije wowe numva ari sawa sha umva ratwe ngo dusimba impangu ugira ngo na bintu tuba dusiza muhiri wacu apana sha kuza wigira marayika nariko gusa kugeragara ku bantu John je mbangu maze gusimba nguma ngenda nawe nguma ajya kwa anko wawe gusa none baca ndababaza ko mutaratwara inda none ubwo muri bikakwikingira ni mu muciwe gutwara inda ivyo bintu biracabaho yitware wewe inda uyitwara sha nuba ishaka basi ho muri bukakwikingira ni mutse ko hari bigwara byinshi bica mu bivafiro byashabira kuraba bene ndetse by'iwacu nitwe tumenye ko ngene tubikora twikingira gute turi mu gisagara sha baca nakazi kanyu n'ukuri gusa rero baca ndababwire muratse ko muri abagenzi ngoma rero ndafise ikintu ngoma ndabahanuye ego yadu rumva byari hari n'umuhungu twahuye duhuye aje uwo muhungu kwera yamfashe avuga cyane mbona aravuga cyane yaranteye ubwoba mugabo acambwira yuko ankunda ambwira ko yankunze ashaka ko dukundana kandi ashaka ko tubana burya rero je kwera nabona avuga cyane nibaje mbere aragwaye no mu mutwe nibaza ngo umusazi none wewe ndagenda sindaheza twarahuye rero ubugira kabiri uyu munsi ugira kabiri n'ubundi yongera kumpagarika arambwira bya bindi nyene aranginga asaba ko twishobora gukundana mugana nanje ndatinya kubera anko yarambujije yambwiye ko atamuhungu ashaka kubona hajya mu rupangu none umva no kwinjira mu bintu byo gukunda bari gutangana na muyomba wawe uwo muyomba wawe n'isi yose muyomba abirikana ko ukoze ni muyomba ahubwo je sinahura we kuzofuna kuzi none mu mwuka ubwa ko gukunda ni kibazo mwemerere ninde Nisono umeze neza nahukanze shi ubona kubyo mukobwa uzo kugira makajya ariko ndagukunda nzanda kwiruka inyuma buri munsi utashinga kuzunguruka utashinga kurunguruka hazogira umunsi basi utahura urukundo rwanje mukunda wiwe icyo ndagukunda byapre nzokwa amasemera buri munsi ko ndagukunda ndepete buri munsi ko ndagukunda bizogira haye ngo je namwe mfise w'abahungu uri kurambabaza nje umutima wanje ndagukunda byapre ushaka nkora ikibasi ubiboneye ko ndagukunda izina warahiye kurimbira mushiko sindamenya uko witwa ubona bizogera hehe kwima beho ndakubaza wowe uri kurarisha umukobwa umurebereza mu baraba hasi niba bishoboka tugenda kuresha muhiri wanje ndakwereka basi mushaka ndoga ndakuresha muhiri wanje ingo tugenda ndakuresha muvuga ati warahuye n'umureshi ariko hamwibarabara niyo mba nakuboneye sinza huba nurahashikana basi noba ndahaze ko nurahashikana basi ngo nzi ndagusangayo none mba ndakubonye mwirabara muhiri wanje ni woza nobana no guca mu inzira nyabakene mbe nanje ndagukunda ahubwo je sinahura we kuzofuna kuzi none mu mwuka ubwa ko gukunda ni kibazo mwemerere Cheri ewe ni uri Chira ko
basi yohani kwenye Fako urazi impamvu nagukunze nakumenye no mwibara mutima urakubita ngo pako ndavuga ati uyu mukobwa icomuma mbene umukozi iki Imana ishime basi no kanya ko kuma basi tukayaga nk'umunota umwe worukama ariko ikibazo ni kimwe izina ryawe ntajya urambwira kuba ndagukunda ntacyo uranyishura ko ushaka mbeho gutengene nonze kuri kumana ubwanwa bwase no gutakata kubera wewe ndagukunda byambere kuzima Yesu Kristo Imana fasha basi umukobwa apfe kunyemera basi ndagukunda kwibana Ntacu ndabikwemereye. Eh? Ndabikwemereye. Uvuze? Ndavyemeye. Subiramo? Ndavyemeye. Hatari ngo ndarota. Mu kikofi ngaha kubita ikofi rimwe gusa kubita. Wasanga niko ndarota nyene umure mu ito tari kikofi. Kubita ikofi. Oya nava ndakubaba. Njya kubita. Chomeka ikofi. Ukutira ikofi kugira ndabe ko mve mu iti. Chomeka ko. Kubita. Yo. Vyari biri seri. Uzi twakundanye. Twakundanye. Oya. Mwana we bana. Ivuka giye mbware manuka ari hiye. Akazi nayo bakwita gute? Ayitwa Shani. Bakwita Shani. Wowe rero uca witwa Shani wa famba. Wa mukobwa. Ubu nyine kurambenda nyene. Umena mena. Oya sindakubona. Nukunda byave. Sha. Nuko Imana ishimwe kwe. Ubona ko bikirigenda neza nyene. N'akayaga gace gatambuka neza nyene umenga tuko turi kuri plage. Umva rero urukundo rwatanguye. Kakiri ngaha. Nje umunezero ufise. Ndinzi no kweretse ngaha. No kwambura n'impuzu ntiruka ubona ubusa bwanje. Konje n'umusazi no mutwe numva. Ndinze ngwere ku munezero ufise. Bava ngo ibintu birengeje ngaha. Ikiri ngaho yewe. Uko tamuye? Ta. Iwaye si hajya. Si ubahajya. Waruhatse. Jewe. Nugiye no koga ngizo naguhengereza. Reka jemba ndi hafi nawe nyine urungaye akosi cyane. Nawe rero uratera inkuru cyane. Urutashe. Nje ku mugoroba. Uza kombona wawe. Ndaza tuyage neza tubinonosore neza ku mustari nyene twipagereza so sheri naza muhira sino kuri kumunezero ufise ngavyo haba biyanga ngiye muhira nabe ntarike aho bavuga ati wowe umba ngira kandi kabisa kamwe wagakubise kunako uko shari kariwe Ginda rero azakagaruka urugero kandi kamubuza mafu kukanyongera kwa Jigenda ncanyene muira inja kuchawihani yawe Siri hari Nchabagira nita rero uraza kugaruka ku mugoroba Mama Rie ati Mama Rie unizo kubaza mama wake rero Mugoroba wase Man, n'ikindi kintu kinezereye nuko nabonye ko turi kumwe nzoka mandiko ndatwenga sinzosubira gushavura kweri jewe rero naje ngaha mu rugo nk'ikihebe
kuko kugira ndahinjire kwanza hari abantu barenga batanu bampagaritse babwira ati vamba ahantu ugira winjire hari urugabo ruba mu bufise ubwanwa nk'ubwo bw'iwawe ngo hinjire ntihasohoka wamaze kwinjira abahungu n'abahungu bakinjira ntibasohoke navuga ati je umugabo w'agasuru n'ikirebe byonanira kwinjira ku mugabo nka jewe ni muri bakanabwira ngo bufise ubwanwa nk'ubw'iwanje naciye ngo reka mve guhingira uyu mukobwa ndondera ngaha namurose byose n'ibijyanye nsanze ngaha rero niki aha muri upaho w'iwawe umukobwa mwiza ateye igomwe kandi umukobwa ufise ngaha nuwa mukobwa umuhungu ari wose mubonye aca mwifuza je icaza nyasindandire rero nkeneye ko uwo mbwira nkeneye angahe ndamukwa ngahe ndagwa amafaranga tuvane ko nimba ari kumutahana ndamutahane nimba ari kumukwa nyine abo umugore wanje lotelote ndamutahane tu abarundi barayamaze ngo urusigo buguma ntibuba bunini ndaba leta waguhagaritse uranka kumva baguhagaritse ntiwinjire muri urugo uranka kumva winjiye mu kanwa k'intare kwinjira muri urugo rwanje ni nko gucokoza igisama uri gukoresha agati gatoya kuko umwanya n'umwanya gishobora kukwica inyenzi y'isema itembera ku murundi wiwe naco bumbwira iyo mikwara yategwa kera sha wo mukobwa nimba hari vuga amafaranga ndagwe twakwaye ibyo kuvuga ko ndafasha gati ndacometa mu nyo y'intare ndafata igiki ndacometa mu nyo y'imfyoko mu nyo y'imfyoko zana umukobwa namuko uzomwirongora wakagabo ni wambuga se kura atakwenda mu wawe wakagabo ikamako hakuzo so maka kuma so ka
karibu cyane rero mushitsi. Hama umukobwa wacu ari we mbere inarume. Mushitsi. Uyu Mr. J. Yitwa Shani. Okay. Hama Mr. J. Yes. Umukobwa wacu wenda kubwira. Hama Shani. Urabona neza yuko no musuragize muri kije. Sivyo? Urabona hora hazi ubuhungu ngahanye. Ubuhungu bw'inda bw'imikona. Uza kuguhiga, uza kuraba naco kintu. Nina kubiyete sinkeneye ubuhungu ntazi. Buza kumukira. Rero nkuko nararitse kurongora kugira ngo wewe ubashe kubaho wishimye, ubashe gukura, umere gutyo ngane gutyo. Nanje ngahanye ndakurabye ndumva iteka kuri jewe. Nkabona ngo kumbure icyo cyane rya yejo ushobora kuzonera iteka ukandira iteka niya miryango yacu yasigara ikagiteka iteka. Rero uno munsi urabona neza ko Imana yaradufashije bazi ko abyeyi bapfuye ukiri mutoya uno munsi urakuze mwana wacu urakuze. Harageze rero nawe kuza kwabikwa, harageze yuko nawe uza kuba mu rugo rwawe maze nawe ukabyara abana ukarondoka ukagira urugo maze ukagenda ukagira umushinga ntayo. Rero Mr. J ni umugenzi wanje kuva kera. Yarakuzi ariko uyu wonye nakunze kubino business akora zikorera hakujya hanze aho hanze. Rero no musi yari yaje arambwira ati vraiment sinoza gukura urundi mukobwa ahandi hantu ntazi. Yiva ko tugwiza umuryango maze tukaba umuryango ushitse. Uyu ndamuzi kuva kera twarakuranye tukiri abana ariko ketse ko gusaba yaciye hariya hanze. Rero yarambwiye neza ko yifuza kumwubakana. Yarambwiye ko shaka kumwubakana. Ni umwana mwiza, ni beje, ni umutipe ari presentable ushobora kujana mu bantu. Deja nawe rambwire mubiranye. Urumva? Rero nashaka ko musha muvugana afise uburyo afise amafaranga nta kintu na kimwe abuze. Uzobaho neza urazi ko jewe meze nk'umubyeyi wawe. Sinotuma ikintu cyo tumbaho nabi. Icyo ntukigwanya gushaka amavuka. Ari mpamvu navuga ati ntihaze ubuhungu ngaha bw'uburofa bw'ubuhungu no kwiyagagira buca. Niyo gwayinda. Niyo mpamvu navuze ati ugomba kuba umukobwa mu gaciro. Rero Mr. J agomba ko mucyo mutegura urubanza. Ni umwana mwiza cyane. Mr. J karibu mu muryango. Murakoze cyane. Hama sinobora kugushimira cyane. Nukuri uyu mukobwa aramukunze sana. Ni umukobwa mwiza cyane. Kandi n'ikintu ndagusezeraniye. Uyu nzomugira umukobwa w'agaciro cyane. Uyu nzomu icyo yifuza kuko amafaranga ndi nayo. Welcome. Murakoze cyane. Ama Shani? 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 Shit. Sorry Shani. Uyu mwana akunda kwigumura nyine kubera ko urabona yakuze ari umwe. Ababyeyi be bapfuye akiri muto.
rero niyo mpamvu kubera ko ushobora kuba kubera ko amenyere bwa buhungu bwiga rero ushobora kuba wayagize agahantu gatoya ariko twaza kubisubiramo message jewe nta kintu na kimwe gituma kigira kinanira ni kuvuga ngo iyo mvuze biraba iyo ntegetse birakoreka banita Mr. Remy. Okay, karira kwizera sawa. Sorry kanda nyashize kuyagisha nakumvishije reka ndagutumye akantu. Gisanya mvuka sintare bwabo n'umugabo w'umugome umugabo ufise umutima w'intare kandi ari umuntu kuva mvuka yarasohokanye ngaha aza gubita kumuryango puko asohokana hanze asiga irembo arankubita ngo ndavuga ati kumba bafise imitima nk'iyo barabaho yarankubise ndavuga ati yego ntaho nigira umwatasi umugabo w'agasuku nararahuye pe sheri natari urazi ko niyumvire kuza kuvugira muganga nkabona umengo twese twicira hajya wari kuza kwanza wari mu nzu narakubona ari mu nzu oya nta uhari aho ni sawa gusa urazi ko ndi kiyetse aha naravuze ati kizoba mu muti koko gumba ko nzo kwamanza ntangorane maka bazomwita mvuna makuru sheri nubona ko akazi byahe udewe nk'ubitujya hajya nawe umureke gusa nare kugubita ujya mugabo nawe kumukubita neza ngavuga ati ndakubitse umuntu gusa naciye mparu ngavuga ati ngara umudemo wanje ubura umuntu kujya niwe papa niwe mama ndavuga ati reka ndabe simubite cyane simave n'icumura ariko ataruko kajya kagabo nawe kugakubita bien sheri muga nawe rero urafise inguvu ndabizi ko ngene yakubwize nawe nkaraba ingene mufatana urafise inguvu kweri oya singuvu gusa ahubwo nje nimba narameza ki mvise ukunda kwizingiye ko nakwizingira ko neza nkakomeza nakwizingira ko ntabura nawe ngaha nakomeza nakwizingira ko nyere tugutwasudani nabona nyine ndakizingira ko kamvire ko ndavuga ati nakora kabara sheri nabonye waramukubise kweri nawe waramwizingiriye ko umuntu uramwizingiriye ko rero hagaze hajya muri portail ho naravuze mana we aramuca none ubwo buranyica ndiko ndakura ubwo buranyica umutima wahaswe kunca muntu ushaka kuvuga rero cyagi wari ukurabona ngo narabona nari magaza hari hejuru wa mutwe namukubise warabonye narabonye nari nzingura mwisheshe hata naragiye mu menyo ibizuru bice biseruka imbere ndavuga ati ndakubisa swata joro yakumubwira ngo arababara ngaha ngo arababara ngaha ngo ziramaze gumpande arambuyambuye agapira ho mu mugongo hasi nasanze hari ikomeye cyo haswe kumwica nawe aho nyine waramukanze kanzenye ashe naramukanze yarababaye gusirikana wari gupfumukire kakigapfa ari burya siso wawe sinyoko je urankanda n'umunsi n'umwe ariko ujya muyomba kwa mukanda cyangwa ari mama hiyo yasheri nawe nubona nkuba upfuye no chasigara mbaho gute nubona ko ari we bana papa fisi ujye ni mama wari papa harimo byose niyo mpamvu nauranda igihanirwa ndiko ndabakunyo nkabona ibinyo nayo mbona imbere naho mbona kumbe yarapanze baje kumbe n'umugore n'umugabo bose bimurimo buri kwibana sheri urabona nk'ubu rero amasaha yo gutaha ari mu kugenda amasaha atahirwa ndamaze kuyamenya wapinje sindamutinya ubwo tugumire gaje rero ngo ndaguherekeza igere ntasubire kugusanga ngaha kwakugira nka kwa kundi reka ndetse sindamutinya cyo kimwe gitaho sheri oya nushaka subira kukugira nka kwa kundi urumva sheri ndakura yenda gacumba hasi nje ujya anko wawe ntamuhaye uburozi ngo apfe je nzomuruga basubye nyikidebire kubona kunombuza amahoro nikunda umuntu nkawe ujya namboze nje uzokho n'umunyarugombo cyangwa sindi sheri uratsiko ndagukunda kandi cyane oya ntuze nyinshi kubera sino oya ko icyo sinomwica ujya urazinira namuruka bijya bizuno bikwiga bikagira ngaha hamwe yuko ratambuka bigenda bimujena reka naje no kugira umuntu birageranye atuma azarabona inguvu ziwe ko byahize muti wambiye ngo aravanze n'imiragira mukuru n'umuhunga n'umugabo oya n'umugabo sheri wese bivuze ngaho bide oya nakubwiye ko ari wafasha byose niwe mfise mama kandi niwe mfise papa mana nje ko nza ndagufasha nanjye n'umugore maze n'umugabo
oya yene nabyo bisigura ibyo urisheri wanje utegereza kumfasha nawe Wose umuzosubira ibyo bijambo byawe bitatahurika ndakwatsi ko tugende meregeze. ese nawe uzavuga bitanga kujya wa mukubise Siza nakudodagura ku gitari. Sha. Man, nje nzokora uko ariko kose ujya mukobwa ndamushire ku murongo. Ataruko ujya muyomba wiwe azombona ico ndico. Nanabura ashaka ujya mukobwa. Apana, ujya mukobwa kuba nkunda arankunda byo. Ikibazo kiri kujya mu wanko wiwe gusa nahandi. Umva ndakuye. Niwe urashaka kujya mukobwa? Hamba ikibazo. Akwaje ikibazo. Uko ushaka kujya mukobwa? Nanjye mfite ibyo nshakanye. Nivyaye. Icyambere mbere ko ndabikubwira. Dushobora gufatanya nka kuronsa umukobwa kugira ngo nshike kuto nshaka. Apana kundonsa umukobwa naramurose turakundanye deja termine. Urukundo rugeze kure. None ko wamurose ko taramutora. Aho niho hari ikibazo. Kuko niyo ngiye haji wabo. Muyomba wawe ryari yaranteruye ancishana kuri portail. Nahatswe kumenika umutwe n'ibizu. Ariko reba ko ndarakubwira. Ntacyo ushoboye cyo tuma wewe. Mwarugya ruguruhangana. Kiretse unciyeko. Ndagufasha ukamfasha tugafashana. Ubwo ufashe webeza ko umfasha bukangeza kujya muyomba we akagenda ku murongo mufashanya baki. Man. Nizere kutanze wongera. Ariko reka badakubwira. Ngomba ndakubwira ibanga wishire mu gurutwe. Udashoboye kujakira urutwe rwa rurameneka. Ariko nuri mena ibyo bizuru nzobishyira hasi. Byaso. Okay? Narujya rugo ujya Remy ubona inshuti yanjye magara. Namutarubizi. Inshuti yanjye magara. Mbona bitangiye kutora umurongo. Rero harakantu kariko karahinduka gato. Dufite ibyo twakoranye. Amadiri twakoranye kugira ubone narujya ruzu afise arugereho ni kubganje. Naraya amajoro natanze amaraso ariko uyu mwana tugezeko ariko arahinduka. Ayo majoro waraye n'amaraso watanze ko muno gihera. Niyo mpamvu nakubwira ati ntabwo nzi umbona gusa turiko turayira ko ntabwo waronze wariyo. Iryo banga nurimena nzokumena gurutwe ibizuru nzobibonera hasi nabikubwiye. None ushatse kuvuga yuko igenze kuba yifise ari ibintu byabaye by'amanyanga. Jewe dufise amamisoni menshi twakoranyamo mwe ntunakubwira nzo yakubwira inamara kukwizera neza. Ariko mfite ibyo nshaka mu rujya rugo nshobora kugufasha nawe ugashika kucyushaka kujya mukobwa. Gusa kimwe cyo umwana w'ubwenge yumvira mu ndu. Ngaho rero nyaragasa. Uri tayari dukorana? Ikindi nacyo bijya byose ubona hajya nibyo ujya mukobwa. Bijya byose ubona garamyemwo urabona no gusohoka hanze nasohoka amadiri we yose yakora hajya ndani. Ebe nasohoka. Uravyumva? Ni mu kabari ntuzopfa umubonyeyo. Ku mpamvu yabijyanye. Icyo womenya cyo yisha abavyeyi bujya mukobwa kugira agere kuri bijya bintu. Yisha abavyeyi bujya mukobwa. Iryo banga narimaranye imyaka 15. Nararibizi. Ariko ryananiye kwigumizamo. Umva rero mutamu tugiye gukorana. Nimunyize ukambira ibanga nyike. Nanje ngiye kurimira mpiri ntajyo nzosohora. Gusa kimwe cyo wanyizeza yuko uzokora uko ushobora kose ujya mukobwa abe wiwanje akaramata. Ico ndakigusezeranya. Nanje ndakwijeje yuko iryo banga umbwiye nazopfa naripfutse. Sawa. Ndagukumbuye. Ndagukumbuye. Kandi nguma ndagukumbuye Yesu tugatimuna kumbara rimwe. Ndemuzeni ari. Ari
ari hariya hejuru yaryamye. Biramusha ntacangira twigeze no kurwana ikibazo nta kibazo gihari hama rero njyake mucanzanye ngaha kandi urazi ko njye dukundanye kandi twaba dukundanye bivuga yuko turi kumwe mu magorwa no mu marusha wanguriye akantu she akantu uzoka kugurira rindira gusa ivyo nze kukuzanira nazo bizo biruta n'ikintu nakugurira ibanga giwawe nicyo banga giwaje kandi nta kintu nogusha uzavye wanje abona rero ari ikintu ngira ndakubwire kandi uze kunyihanganira kuko ndazikiza kugwa nabi tu sheri ko numva ubwoba none urapfumva rero kimwe cyo ndagusabye kwihangana wihangane ku bintu ngira ndakubwire uyu muyomba wawe amazina yiwe nyakwitwa gute ubiyazi ayonze arakoze ko yitwa Remy Nice gusa Vuga umuyomba wawe afise ibintu byinshi abinyegeje mu buzima bwiwe kandi byose ni ku mpamvu yawe na papa wawe na mama wawe wari uzi ko uyu muyomba wawe ari we yishe abavyeyi